Yesu nashimwe. Twamaze kumva ibitari buke mu ndirimbo abaririmbyi bagiye bararirimbira Imana, nuvuga n'ubutumwa bwiza bwavuzwe, hasigaye gusozera. Twumvise abaririmbyi baririmba ibijyanye n'ibihe tugezemo, ibihe bya Noheli, ukuvuka kwa Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Ingabire y'igitangaza, ingabire izindi zose ijuru ryahaye isi umwami Yesu, kuko yazanye agakiza, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. None niko turi abana b'Imana twese. Nicyo bituma iyo dusenga ngo data w'abana, data w'abana, nawe uremera ko muvukana, none murakundana, naba mugenzi wawe mwicaranye. Ubona asa nande? Asa na se, asa n'Imana, kuko Imana ni data wa Yesu. Yesu nabahezeke. Ibyo nari narabiretse kubera igihe kimwe ikorera mu misozi ya ruguru, ariko navuga ngo umuntu wese amwumire uwo bari kumwe. Hanyuma dusohotse umuntu arambwira ngo wagenze nabi. Burya wabonye bamwe bari bicaranye ko byabateye ingorane kugumbira. Ntabona nabwiye bagumbira uwundi, ariko mwebwe ndazi ko mukundana. Yesu nashimwe. None rero tugomba dusoma ijambo ry'Imana, ariko tubanje kubashikiriza intasho z'abakozi b'Imana bo komisiyoni bari bazi ko tuza hano kwifatikanya nabo muri iki gikorane cyiza cy'ijambo ry'Imana cy'ubutumwa bwiza. None badutumanye intasho muzakire mu izina rya Yesu. Reka rero duce dukoresha umwanya neza, kuko amasaha niko avuga. Dusome ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, byahishuriwe Yohana igice cya 22. Turasoma umurongo wa 12, umurongo umwe gusa, amace tuganira ku ijambo ry'Imana, kuko abavuye hano bahejeje kuririmba ibyo mu ijuru, badukumbuje ijuru, ko mu ijuru ari heza, atamibabaro, atabibazo, ari heza cyane ho kwifuzwa. Mugana amaca batani mbega none ninde yumva agomba kuja mu ijuru mu bunyene? Hari uwihuta? Umukozi w'Imana Paulo niwe yavuze ngo kubaho ni inyungu, kubera ashishikara gukorera Imana, ariko no kugenda naho ni inyungu, kuko abagiye kuruhuka kandi abagiye kuronka impera y'ibikorwa yakoreye Imana. Yesu nashimwe. Igihambaye rero kubaho mu isi ugenda nk'uko Imana igomba, ugenda nk'uko Imana yabitegetse mu ijambo ryayo, kuko naho atanumwe yakirije tuzogenda nakabuze. Yesu nadufashe cyane. Ntituzi uzotangura, ntituzi uzogenda imbere, mugabo tuzogenda. Ariko mu bakozi b'Imana aho dukoraniye rero ubu twaraye dutakaje umwe. Hariho umwe mu bakozi b'Imana twari dusangiye umurimo muri bigene yatashe, ariko yatashe neza. Yesu nashimwe. Ukwezi guheze kwa 11 aho hari uwo watwitangiye imbere yagiye. Nta muteyari tugenda mukeko kumwubu, nta kamaro ko kuniganira mu nzira, ariko tuzogenda. Kandi tutaragenda tuba turumva ijambo ry'Imana rivuga, kugira ngo twiture
itunganye neza. Yesu nashimwe. Dusomere ibyahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 12. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ndazi ko ari ijambo abantu benshi bamaze no gufata ku mutwe, rivuga ngo ndaza vuba, nzanye ingero kugira ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yagize gute. Iyo rero ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ndaza vuba, mbega vyombi y'Imana mwibaza ko ari ejo, mwibaza ko ari hirya y'ejo. Twavutse twumvira ijambo rivuga ngo ndaza vuba. Yego ndazi ko atabatama bacane barimo, kuko abantu ntibakiramba. Hariya muri Zaburi 90 ku murongo wa 8 avuga ngo iminsi yacu biragira gute. Hariho akajambo gaca kavuga ngo natwe tukaba tuvutse. Yesu natufasha cyane uvuga ngo tukaba tuvuye mu mubiri tukaba tugiye. Agaca avuga ngo utwigishe guharura iminsi yacu kugira ngo dukore, ni ukuvuga ngo isigaye tuyikoreshe ubwenge. Yesu natufasha cyane. N'aya majambo y'Imana turagabishijwe rero ngo ndaza vuba. Abantu benshi na Paulo mbere ariko yabibona, kuko nawe ntiyarazi iminsi yo gutaha kwiwe, yavuga ngo natwe abazoba basigaye tuzohindurwa akanya sasa. Yibaza yuko Yesu azoza iyo vuba Paulo akihari. Ni ukuvuga rero mu ishengero hariho abazogenda bemye kuko aje kubatora, aje guterura ishengero. Kuko hariho abazogenda babanje kuryama, hariya turyama nyene. Yesu nashimwe. Byose ni byiza, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo hahirwa abapfa bapfira kugira ngo baruhuke. Yesu nabahizagira. N'aya majambo y'Imana rero ngomba ko tuvugana ko gatoya. Amajambo y'Imana atubwira kwitegurira gutaha ubukwe bw'umwana w'Imana, kuko Imana yaduhamagariye kuzoja mu ijuru. Kuko hari imihamagaro abantu ba kera bahamagawe. Aburahamu yarahamagawe, siko none? Usomye hariya mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 12 ugahera ku murongo wa mbere avuga ngo Imana ibarira Aburahamu ngo va. Reka twasomere tubivuge ku mutwe, turagerageza kunyarutsa kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Igitabo cy'Itanguriro igice cya 12 dusome hariya ku murongo wa mbere. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzokwereka, nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi bazogira umugisha ubwawe. Abazoguhezagira nzogira gute, kandi uzokuvuma nzomuvuma. Kandi muri wewe n'imiryango yose mu isi izoherwa umugisha. Yesu nashimwe. Aya majambo Aburahamu yumva umengo n'ibintu bishasha kuri we. Mugabo rero kubera mu mutima we yari dispose kwitaba iryo jwi, iby'Imana yamusezeranye yarabibonye. Yesu nashimwe. Na hariya mu gice cya 17 muri kino gitabo nyene, Imana yarabwiye Aburahamu ngo niwagendera imbere yanje ngo kandi ukagenda utunganye rwose, amasezerano n'ubundi agacagaruka. Yesu nashimwe. Abantu ba kera baragirira amasezerano, Imana ikabasezeranira, kandi Imana yabishitsa. Ndibuka no mu gitabo cya Yosuwa, Mose amaze kurengana yakoze ibikorwa byose, hanyuma akarengana. Umuntu yarenganye ntacaza gusubiriza, siko none
umuntu iyo ashinzwe amabanga akarengana haca haboneka umuntu acaja muri ico kibanza. Mose arenganye rero yabaye Yosuwa. Imana yamubwira ngo umusavyi wanje Mose ngo yamaze guhwera, ngo ubu rero ko natoranije wewe ngo shikama ushirama. Yesu nashimye. Rero nani masezerano yamusezeraniye yaba ari umuntu yishimiye aca aduza ibitugu ngo ntawe uzoguhangara. Kubwiwe n'Imana ntawe uzoguhangara. Umva atari ibintu bikomeye, ariko nticabuza yuko Yosuwa aca bugufi, Imana ikamukoresha aciye bugufi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwishira hejuru azogira gute, ariko uwicisha bugufi azoshyirwa hejuru. Hari umuntu yakunda kutubwira ubutumwa ntigera yibagira akantu ava ngo l'humilité précède la gloire. Uwo muntu azi guca bugufi Imana yamwemeye. Yesu nashimye. Twarahamagawe n'Imana rero nk'uko abasokuru mu kwizera bahamagawe bakava mu byo barimo, bakava mu miryango yabo, bakava mu ntara zabo, bakava mu bitandukanye barimo, Imana ikabaha umurongo batumbera. Kandi niba ucamo ukagenda utungana uzobona umugisha, uzobona yuko iyo gusezeraniye shitsa. Yesu nashimye. Natwe rero ijambo ry'Imana natwe tari muri isezerano rya kera, Imana yararungitse Yesu mw'isi. Turi mu minsi yo kwitegurira Noheli, kandi Noheli rero abantu b'isi barakora ibintu byinshi vyerekana yuko umengo barabitahura. Jamura ca mu gisagara murabe ingene amadekorasiyo ameze. Ahantu ku mamonima, ahantu ku mamangazini, ahantu ku bitandukanye usanga bagize amashurwe, usanga bagize udutara twaka, usanga bagize ibintu bishariza igisagara. Icantangaje rero n'amamangazini y'ababizima, amamangazini y'abashinwa nabo usanga babigize. Sinzi ko batahura ibyo bariko baragira, bavuga bati bagenzi bacu basharije kugira ngo abakiriya baze ku bwinshi babatumbera, natwe tutaryohe nk'uko abandi baryohoye twaba duhomba abakiriya. Urumva Noheli intumbero yayo naho atabayizi agira nk'abandi. Yesu nadufashe cyane. Natwe rero bene data ko twumvise iri jambo ritubwirwe hendaza vuba, kandi ntazoza imbokoboko azozana ingero kugira ngo agerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Dukore byiza. Yesu nashimye. Dushishikarire gukora ibyiza kuko nibyo bifise ingero. Twirinde gukora ibibi kuko bizana ingero mbi. Nuko tutabananije amajambo ari abenshi ya 22 ajaba ngo mu nyuma y'ibyo hazoba abarozi n'abakora ibi n'abakora ibi n'abakora ibi, ariko abaronka ingero y'ibikorwa byiza bazoba bitahiye mu ijuru. Yesu nashimye. Ndakwifuriza kuzoba kuri iyo randevu duhawe. Niyaza vuba azosange witeguye, niyaza vuba azosange uri maso, niyaza vuba azosange atajwicwa n'icaha, niyaza azosanga atarubanza ruri mu mutima wawe. Yesu nabaneza. Nayo majambo y'Imana iyo rero umuntu aburiwe, iyo umuntu abwiwe ijambo rikomeye nk'iri, ikimubera ciza ni ukwitegura, kandi uwiteguye aba ahiriwe. Aha muri Bibiliya iryo jambo uhirwa turakunda kuribona kenshi. Reka turabe aha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Matayo igice ca 5 ku murongo w'icenda turabe ijambo ry'Imana rivuga. Umuhirwe uwariwe. Matayo igice ca ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ca 5 turasoma umurongo w'icenda. Turaraba bamwe mu bahirwe abaribo, kandi yahereye hejuru avuga ngo hahiriwe
aha rero umuntu yumvise aya majambo ngo ababanduranya, hari iyindi Bibiliya nasanze handitse ngo hahiriwe abaremesha amahoro kuko ari bazokwitwa abana b'Imana. Sinzi yuko kubanduranya no kuremesha amahoro bifitanye isano, mugabo nibaza yuko umuntu abanguranya ari umuntu adakunda intambara, tashaka yuko abantu baryana, tashaka ko abantu basubiranamo, agaca aja hagati ati bangwe muri bamwe ntaco mupfa. Yesu nashimwe cyane. Aha rero je ijambo kubanguranya ngomba kurivuga mu bundi buryo ingene umuntu ashobora kubanguranya ibiri muri we nyene, kuko ariko nakunda kubwira ngo hajye umuntu ngo ni mugari, umuntu ngo ni muremure, ngo umuntu arashobora kukubwira neza akagutwengera ngo ubwo hari indani utabona hari akandi kantu ngo yabitse. Nibyo sibyo. Abarundi rero iyo bariko barita amazina abana babo baca bagobera kumenya, none yagomba yuko amenyo bati rero none baca birabura hehe ahandi hantu. Yesu nadufasha cyane. Ni ukuvuga kubanguranya, ni ukuvuga gutandukanya ibintu n'ibindi. Nimba twarahamagariwe kuzoja mu ijuru, umuntu aja mu ijuru hariho ibintu akwiye gushyira ku ruhande rumwe n'ibindi akwiye gushyira ku rundi ruhande. Ibibi akabitera ibitugu akabiherereza inyuma yiwe, ibyiza akaba ari byo abandanya gukora kugira ngo abe umuhirwe. Yesu nadufasha cyane. None umutima w'umuntu ugira ngo harimo ibyiza gusa, hari aho usanga hinyegejemo n'ibindi. Ariko rero ko turi abantu b'Imana, twamenye Imana, turakwiye kubanguranya ibibi biri muri twebwe tukabikuraho, tugasigaza ibyiza. Uko Imana igomba ko tumera akaba ariko tumera. Yesu nadufasha cyane. Kandi Imana igomba ababanguranya, ni ukuvuga kubanguranya no kwitwararika ibyayo gusa, ibyo yanga nawe ukabyanga, ibyo ikunda nawe ukabikunda. Ariko kuva mu iremwa byanye bigora. Imana irarema Adamu imuremera n'umugore Eva, abonye atangura kuvugishwa, ariko haheze iminsi birara. Imana yabwira ati mugaburire ibindi byose nabigwaye, ngo kirya cyama ntuzokore. Mbega yarabyubahirije, byaramunaniye kubanguranya kuko amaso yiwe yamweretse yuko ari igiti cyiza n'icyamwa cyiza cyo kwifuzwa, bakirengera ko barakirya. Uko niko yabanguranije. Imana yarati aka kanya kweli. Imana idufashe cyane. Barabyara, urubyaro rw'abahaza Kayini na Abeli nabone, umwe agatumbira gutangisha ikanwa neza, ubundi nawe byiwe ngo nibyemerwa, haca haraba ubwicanyi ngo bavuka. Ego ubwicanyi bwatangiye vuba. Mbere nk'umuntu yakoze ibintu bibavangwe ngo ni mwene Kayini. Yesu nadufashe cyane. Byarabananiye kubanguranya nk'uko ababyeyi babo byabananiye kubanguranya. Ariko iciza twebwe ijambo dukwiye kudugira kuno munsi tukaryumva neza, ni uko hahiriwe ababanguranya. Ni ukuvuga iby'Imana ikunda, iby'ijambo ry'Imana tukabishyira iburyo, ibindi nabyo bigaherera hariya kure yacu, tuzoba tubanguranije neza. Yesu nashimwe. Kuko kuva mu iremwa n'ubwami bubiri buriko burarwana, ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Imana ikavuga iti naho ibyaha byaje mu isi, ntegereza kuzigama ishusho yanje, kuko abantu nabo bari mu ishusho yanje, ntegereza kubatabara, ntegereza kurondera inzira ishoka yose kugira ngo hazoboneke abazozi wanje mu ijuru, kuko ijuru ritarimo abantu ryoba ririmo iki. Yesu nadufashe cyane. Satani ati nanje nzokononera iyo shusho yawe, nzoyiharamika. Wowe babwira ngo baje mu ngeso nziza, nanje nzobabwira ngo baje mu ngeso mbi, mbere bakugaye bagusuzugire bakore ibinyuranye n'ibyo ugomba.
sinzobura wanyemerera ninaja mu muriro nkabona isasira nonge nabona ifu uzotwara abawe mugabo nanjye nzotwara abanje. Iyo niyo ngira Yesu nibo bantu bariko nibwo bwami bubiri buriko burarwana. Nico gituma ukwiye kubanguranya ukamenya ubwami uherereyemo ukamenya nabo kwa Satani barazi ubwami baherereye. Yesu nadufasha cyane. Naya majambo y'Imana ariko bwami buguma buhangana baguma bapinga ariko rero umuri mubazi kubanguranya ibyo kwa wa mubi n'ivy'Imana. Yesu nashimwe kuko abantu benshi bariko baratwagwa n'ivy'iki gihe bananiwe kumenya ibiherereye ku ruhande rw'ubwami bw'Imana n'ibiherereye ku bundi bwami. Imana idufashe cyane. Aha hari ibintu mu buzima bwa misi yose biza kudupima kugira ngo birabe ko duhagaze neza. Hariho abageragezwa kandi Imana irabyemera. Hari abantu banga yayo ko Imana niyo kwemera yuko ibintu mwe n'ibyo biba irabyemera nyine. Iyumvira Imana yemeye umwana wayo ko abanyabyaha abantu bamufata bakamwambika urugori rw'amahwa bakamukubita bakamutoragura bakamukubita ibisumari mu biganza bakamukubita n'icumu mu rubavu. Imana mwibaza ko yariye so yariye. Yesu nadufashe cyane. Hari igihugu numva ngo mbega bariko baritonganya bavuga ngo ibintu byabaye buri wese ngo mbega none Imana yarihe. Imana yari Imana ibihari ariko ibikoreka bigakoreka. Yesu nadufashe cyane. Ariko Imana irashobora gukingira abantu bayo cyangwa ikabareka bakagenda kuko warakoze neza kugenda. Twumvise ngo ni inyungu kugumaho naho ni inyungu. Nta mahitamo rero hageze kwitwara umuntu peko tukujya ngiye. Yesu nadufashe cyane. Harigeze kunzi geragezwa rero muri kino gihugu byaratugosoye kabisa bamwe bamwe. Muribuka akantu kitwa COVID. Yesu nashimwe yarahetse ariko yahetse arayipima. Hariho umubwiriza nigeze kugendera ngiye gufasha umukristo umwe araza ati yewe ati jewe urakwiye kunsengera kwe ntibimeze gute. Ati jewe umugabo wanje iminsi yose mu gatondo atuzindukiza ku kibakure c'amazi umwe. Ikibakure c'amazi none ningora nega kunywa amazi ni vyiza n'intunga magaratoye. Aterega n'amazi abarimo agashatsi ugakingira umuntu ico kinza cyateye nawe mbona ko agashatsi barakabona we gasanga iki ko karere kandi twagatoye muri bibiri izo ngurugira ngo mwarabyumvise. Ati kandi ndamubwiye ati je indiri mu gupasuka kubera amazi menshi ndeka je ndizera Imana izodukingira. Acavuga ngo umwana wanje umwe niyavamo ikiza kikamutwara izomuna nimwemere muri amazi. Ikiza cagiye idaziri mu kubavyimbira ko ngo bariko barivura kandi nabo mwishengero erega s'abapagani nabo mwishengero. Tamire none umugabo wawe wo mumamagara kugira ngo tuyage ati yonyica. Yesu nadufashe cyane. Hari ibintu biza gupima abantu bagata kwizera, abantu bakabona yuko gusenga kwabaye guto, abantu bakabanguranya muri ubwo buryo bwo kwirirwa baranywa imibindi y'amazi kandi Yesu yarabasezeraniye ko batabara. Yesu nadufashe cyane. Mbega iyo nkuru y'agashatsi kari muri Bibiliya mwebwe mwarayumvise. Hariho abahinzi rero basenze Imana kandi iki gihugu cy'Uburundi kabisa Imana igihezagiye kuko hari ibintu byabaye mu bindi bihugu baragira ingorane zitandukanye. Twarigeze tubabwira kumwe wese ngo ahe distance
Yesu nashimwe. Intege nke zirabaho, ariko wibutse amasezerano y'Imana akuba ari kugira ngo bisubizemo inkomezi. Yesu nagufasha cyane. N'ubu ntiyabuze ibintu bicifuta abantu, kandi turi mu bihe bigoye. Mbega icumi urumva ko ziriho hirya no hino. Indwara nazo ugiye mu bitaro usanga abantu bagaragara. Si ukuvuga yuko bitahora biba, mugabo mu mpera z'umwaka hari ibintu biba tukibaza ibi bintu ni biki, ariko Imana iraza kuzigama abantu bayo. Fa kubanguranya gusa wisunga icyo ijambo ryayo rivuga, ugendere ku rutonde rw'ijambo ryayo, ibisigaye bizogenda neza. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana, iyo umuntu rero atarabanguranya aba afite ibintu byinshi muri we bimuniganiramo. Birasaba rero yuko utandukanye ibi bikaja ku ruhande, ibindi bikaja ku ruhande. Twari ibintu indirimbo je ndi umukristo nzokwama ndiwe mu bintu bingana byose. Yesu nadufasha cyane byose ngo gushitsa gupfa. Iyo ndirimbo rero namabwira abantu mugiye muri ko murayiririmba bamubanza mwiyumvire neza ubwo ni byose cyane. Hayabati ndi umukristo mugabo hageze muri ibi biragoye. Yesu nadufasha cyane. Twarakunda kuganira na bene data aba bagira transport bafite probox cyane zijya hiyasi zahora zigira transport. Tukaza turakumwe nagiye numva ari nawe ngo pastor ngo naho biriko muratubwira ijambo ry'Imana ngo hari ibikorwa umuntu yokora ngo bidakunda yuko yogororoka ngo muri byose ngo none ngo nocisha mu kirere rero nagize nk'uko abandi bagira ngo hari ibintu dutegereza gukora. Mwabitaho ariko uyu muririmbyi yaririmbye ngo je ndi umukristo nzokwama ndiwe mu bintu bingana byose. Bisaba gusa kubanguranya bavuga uti icyo Imana igomba ko niki niki niki, icyo Imana yanga niki niki niki. Kandi umuntu aragaragara, urashobora kubona umuntu yuko agendera mu kuri canke byamugoye. Iyo atarabanguranya hari ibimenyetso bimuranga mbere no mu mvugo. Yesu nadufashe cyane. Na Petero, nibona ko Petero yagendanye na Yesu gaye, kandi Petero wamengo niwe mukuru muri iriya ntumwa, kandi na Yesu yaramushingiye intahe amaze kubaza ikibazo ngo mbega none ngo banyitane bavuga ngo nini, bakavuga ngo umuhanuzi uvugishwa naka, abandi bati none mwomo nyitande. Petero aratora ikibazo, Yesu aramubwira ijambo ryiza cyane. Wewe Simoni Simoni ariwe Petero ngo si uw'umuntu n'amaraso, si uw'inyama n'amaraso abimwishuriye, kandi acara muri sezerano kuri wewe nanjye ndakwise Petero, kandi kuri urwo rutare nzokubaka ishengero ryacu n'amarembo y'ikuzimu ntazogira gute. Ariko yari yakanamiwe hereye inyuma ya Satani, kuko hano umuntu arimo ibintu byinshi akwiye kubanguranya. Petero hari ingeso nziza yari afise, ariko hariho n'ibintu byari bimugoye yari akwiye kubanguranya. Siko none hariho umuntu yatwigishije mu minsi heza aratubwira ingeso zitanu za Petero. Aravuga ati Petero nawe ni mu bantu babanguranije yabayeho, kuko ubwa mbere we ari umuntu yita imbere muri byose. Yesu nadufashe cyane. Yagomba ko ari bavuga hari discussion yagomba kwintervene imbere y'abandi bose. None iyo ingeso nziza kwita imbere. Hano muri twebwe ntiyabuze abantu bishira imbere bakerekana ko bashoboye, bakerekana yuko ari we azi imbere y'abandi bose, mbere ugasanga rimwe na rimwe aranabyononye. Yesu nadufashe cyane, kuko iyo witaye imbere
cyangwa ukavuga utabanje kwiyumvira, hari aho usanga ibyo wavuze n'ibyo ukoze bitandukanye. Siko none Petero yari umuntu yita imbere, kandi Petero yari umuntu afise ibigaragara n'ibitagaragara. Mbega muri mwe bwari umuntu afise akabugita mu mufuko? Abantu bakunda amavoka hari aruguru usanga afise akabugita mu ikoti cyangwa bayandana. Petero yagendana akabugita, kandi yarazi kugwana. Petero yaragize amantrenema yo gukoresha inkota, kuko bariko bakiri mu mpari barondera Yesu aba yasokoye kera aba yamutema. Ibyo bintu inama yabo yari yabivuze gahe, ariko hari ibyiza bya Petero. Yesu nashimye. Petero yari umuntu afise umutima umenetse, azi kwihana. Yesu nashimye. Aha rero nagomba ndababwirira ijambo. Iyo ijambo riko riratubwira ngo ndaza vuba, ntihagire nta muntu azoja mu muriro atari wowe wikwegeye, kuko hariho kwihana, hariho ibyaha bikorwa mugabo igihambaye mu kuvyihana. Siko nabona nico gituma udakwiye gucira urubanza umuntu kujya n'umunyabyaha, kujya akora ibinini, uzahacumurira ntuzagira gute, uzocira urubanza ubundi kujya n'umunyabyaha. Hari ibintu ngo bitatu bizotangaza abantu. Ubwa mbere ho hari umuntu atobe kugenda umunyentege, cyangwa se igijijwe cyane, cyangwa se mvugishwa cyane, bwaba azokwisanga mu ijuru kuko afise umutima umenetse. Yihana azotangara ati n'ukuri jewe nindanindesha kandi nari nyarucari, Imana irantonesheje gutya ndicaye mu bwami bwayo. Yesu nashimye. Hariho n'undi nawe yibaza ko ari igihangange, yibaza ko mwishengera ari imbere, yibaza yuko ari bitumwako, yirirwa aravuga ubutumwa, yirirwa atanga ibigira 10 n'amashikano, afise umutima rugomana yibuye acumura ntiyihane. Uwo bizogutangaza ati mbega nibyo nakoze, n'amashikano natanze, n'ubutumwa navuze, n'imisozi naduze. Ariko ari muri babandi bazokumva ijwi rivuga ngo mbiraho wakoze ibizira. Yesu nadufashe cyane kugira umutima woroshe. Petero yaramufise. Yesu nashimye. Umuntu rero ibyo byose byiza akwiye kubibanguranya, bikaja ku ruhande akabigenderamo akabikora, mugabe bibi akabitera ibitugu. Yesu nadufashe cyane. Tugomba guhava dusozera, ariko rero twige kubanguranya, kuko hari ikintu ufise wowe ubona ngo ni gitoya, mugabo cyo gutonesha imbere y'Imana. Imana ikavuga ngo kuko yavugira Mose, iriko iravuga Mose ko ari kumusavye wanje Mose wewe, ngo tuzovugana amaso yandi imbona nkubona. Bari bavugirisha, ariko none Imana yavugisha Mose gusa, Imana iramusigura. Mbere barakabonye abantu bari bamugirisha, hari umwe yasheshe imibembe, mukanya gato barajanye inyuma y'igisagara batererayo. Mose niwe yagiye kumusengera amusabira imbabazi. Imana iramubabarira. Yesu nashimye. Hariho ibyo ufise Imana ikunda, hariho ibyo ufise Imana yemera. Tugiye muri Bibiliya turabona ibintu bito bito abantu bari bafise, ariko ibitangaza birakunda gukoreka kubera ibyo. Reka turabe hariya mu gitabo cya 2 cy'Abami, turabe ijambo ry'Imana rivuga. Igitabo cya 2 cy'Abami, hano duhave turangiza. Wari nawe bava Abami ba 2. Igitabo cya 2 cy'Abami igice cya 4, turasoma bene ku murongo wa mbere, turabe aya majambo y'Imana. Ariko indanzi y'amajambo ngo Elisa akura umupfakazi mu mwene. Bukeye haza umugore aja kwa Elisa, umugabo wiwe yari uwo mu biga ibyo kuvugishwa. Aramutakambira ati umusavyi wawe ariwe mugabo wanje yarapfuye, kandi urazi ko yubaha Uhoraho. None
kwishyuza araje kandi agomba gutwara abahungu banje bombi ngo bagire abashumba biwe. Elisa aramubaza ati none nogukorera iki? Ndakubaza, hari ico wowe ufise muhira? Nawe ati umusavyi wawe ntaco mfise muhira atari agakarabo k'utuvuta twa elayo. Aramwishyura ati genda urabe ibyo utira mu babanyi bawe biri gusa kandi ntutire bike, uheze winjire mu nzu uyugaranimwe n'abana bawe, ayo mavuta uyasuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye urabe aho gitereka. Nuko avuye yari abigenza kuno ariyugarana hamwe n'abana biwe, bamuhereza ibyo bintu nawe arabisukamo. Nuko bimaze kuzura abarira umwana ati bikindi, aramwishyura ati nta kindi gisigaye. Ako kanya amavuta acareka kuza, maze aragenda ababereye wa muntu w'Imana, nawe aramwishyura ati giye ushore ayo mavuta wishyure umwenda wawe, ayasigaye agutungane n'abana bawe. Yesu nashimwe. Iyi ni inkuru y'uyu mupfakazi yari afise ikintu yarizera ati ibyo ari byo byose, naho mpenye, naho ndi umupfakazi, naho abana banje bagomba batwara, hari icyo Imana yokora. Yesu nashimwe. Ndagufitiye ingaruke muri bijya bibazo ufise, hari icyo Imana yokora, kuko Imana ninaniwe, Imana irashoboye. Rero twumvise amajambo atubwira yuko dukwiye kwitegura kuja mu ijuru, mugabo tukiri mu isi hari ibyo Imana iriko irakora. Yesu nashimwe. Arigani ati reka ngende ku mukozi w'Imana, niyo buri camanura, niyo buri ngena nsengera, hanyuma Imana ikigaragaza. Mbega Imana yarigaragaje nga yemwe? Yari afise utuvuta dukeya. Ngomba kuvuga ngo mu by'Imana yaguhaye hari ico ufise. Hari abantu bazi kuvuga neza bagatuma ingorane zamushinga kubera ko kuvuga neza kwiyiwe zirengana. Narabibonye umunsi umwe nari nipakije hari kera mu minsi yahera, hama tujana n'umushoferi yari bwabanguranye. Abajejwe bajya ba polisi bo mwibarabara mwako baraduhagarika, aca rumurikiye ngo ariko ngo ni nk'aba ngo ba polisi bo mwinjira ngo mbega amasaha yo gukora ntiyahetse. Baramuraba bati ururuka mwese icyo twe hari icyo twari twavuze ngo wowe kubera akanwa kiwe kabi baratwurukije ngo bicara hariya. Havamo umupfasoni umwe, burya hariho abandi bafise ibyiza n'aba abandi babonanye ibibi. Yabaye nka Abigayili, aragenda arakoma amashyi arabasaba imbabazi arabajena, mani twamenye ibyo ariko arababwira, baca baraza ngo wa mugabo ngo nuko ari uyu mupfasoni ahandi mwarara ngaha mwese, ngo wowe ntaco maze usigare ngaha abandi ntibagenda. Yesu nadufashe cyane. Umuntu atarabanguranya no mu byo avuga uramwumva, mureke gusa avuge ucumene utuye uwuwe. Babandi babwiye Petero ngo n'imvugo yawe irakuranga. Mu byo yari afise naho aboneka ngo ararinda ngo arakati ugutwi k'umuntu n'ubwoba yari abufise. None sinshoreke yamujugunije ngatangura kujugumira ngo Yesu sindamuzi. Ariko amaze kwambara inkomezi akabanguranya wa munsi wa Pentekote ku muzo wa Mpwemu Yera, yarahagaze imbere y'ikoraniro ry'abantu amasinzira ati yemwe bagabo b'i Yerusalemu ntitwaborewe, ariko ibyo mubonye bimubona biriko biraba ni wa wundi Yesu mwabamba abikoze. Yesu nashimwe. Arashinga intare. Erega umuntu yamaze kubanguranya acaronka inkomezi zo gushinga intare, bakabona uwo ari we, bakabona intumbero yiwe, by'ukuri bakavuga ati uyu muntu ariko araja mu ijuru. Ijambo ry'Imana rero ryatubwiye ngo ndaza vuba, nteruranwe twese mu bicu dusanganire umwami wacu, kandi imperera kurindiriye. Hari ibyicaro byiza biriko birategurwa, hari imvune ziriko zirategurwa, hari ibitsibo, ariko hariya mu bwami kwa Satani naho twumva
ndaza vuba kandi ngomba nzana ingero kugira ngo irere umuntu wese ikwiranye n'uw'ivyo yakoze. Ndakwifuriza yuko tuzohurira mu kirere gusanganira umwami wacu. Ndakwifuriza yuko muri biriya byicaro biriko birategurwa abamarayika bariko baratigita ijoro n'umurango uzobeyo nanjye nzobeyo. Niko yandirimba y'amajana 353 ivuga Yesu n'abagenzi be. Tuboneka amaso yacu dusenga. Birashoboka akantu gatoya kakazosigaza umuntu inyuma y'urugi. Birashoboka umuntu afise ibintu icenda vyiza vyiza mugabo hakorokeyemo kimwe camunaniye kubanguranya ngo akuremo, kandi amata amaritiro 200 akorokewemo n'akantu gatoya nawe wema amasesi angahe amata yose aca yiboneka. Kandi Yesu yacateze ibiganza abakozi b'Imana Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'aba bene data bumvise ijwi ryo mu mutima ribabwira ngo reka ko ijambo ry'Imana rivuze ngo ndaza vuba, ngo niwitegure ubanguranye ugire ibyo ufise byiza ubigenderemo, ibyo ufise bibi ubyitwungumure bisigare inyuma. Ndagushima ko wakoranije ishengero Mwami nk'uko wabigira kera, kuko ntiwigeze ukoraniriza aba Yakobo gusa. Waduburira abantu, wadukebura abantu, wadubagira inama kugira ngo batunganye ingeso zabo. Ubu tubona umengo n'ibisanzwe, ariko ico gihe bizoba bikomeye. Ishengero rimaze kwanduruka riva mw'isi, isi izobiha, isi izoronka amaganya, isi izoja mu gatengo, isi izogira ibibazo bidasanzwe, kuko umwami w'amahoro azoba yaduganye ishengero ryiwe ritakiri muri yo. None Mwami, ndagushima kuziri kubw'izi nama ushishikara kubwira bene data aba bamaze kumva ijwi, nubagirire imbabazi, nubaharire. Umuntu ntiyahagurutse ku by'ugufyina gusa, nuko bimeze ijwi rimubwira ngo iki cogusigaza, ngo iki cogutera ingorane, nucikungumure. Mwami, barabanguranije, bagomba gusigarana ibyo ugomba. Mwami, nyagora ku ngoma, nubaharire, ubezesha amaraso yawe agwabire mu byumba byose by'imitima yabo. Imbuto zitari izawe ntuzirandure, uziterere kure yabo, ubateragiremo imbuto nziza z'ukubaha Imana, z'ukwizera Imana, z'ugukorera Imana, z'ukugendera ku rutonde rw'ijambo ry'Imana. Wewe rero gusa ijambo ry'Imana rivuga barico bakora. Mwami Yesu Kristo, kuri wa munsi bazokubona batamaramara, bazokumva amazina yabo asoma mu gitabo cy'ubugingo, bazokumva ijwi ribabwira ngo nimuze mwese abo data yahezagiye ngo mwinjire mu munezero washoboye. Urakoze kubahariye, urakoze kubejeje, tubisabye twizigiye kubyumvise kandi bibakoreye mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza wacu.